mfise utwoya inyuma ni ukuvuga urukoba rwanje iyo bagomba bamfungure batarantegura neza mba mfise utwoya ariko kandi indani ndabomvye kandi ndaribwa wibaza ko noba ndiki uko kuntu uriko urambwira umeze numva umenga igitsina ikintu bita igisu kukubona wewe wamba nashitse kuri bwa bwami ni harya nyene ni wewe nyene maze guhura je nawe ku mubiri ku wundi banashitse kuri ca camwe none numva ko habomvye canke humye. Hello abakunzi ba Roy TV ndabaramukije vaye naho murereye ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV uno musi n'umusi uri special aho naguteguriye street quiz ya Devinet nutubazo tw'ubwenge tworoshe cyane udutoye ibihumbi 10 location ino musi turi muri Miroir murabona yuko ari amazi meza ameze neza rero tugomba dukoresha abantu bangahe twumve ukuntu bishura tube turaterama tube turamana nirungu Bella Shaka Roy TV behind camera tukumwe na Pasi Pro abikora neza reka dutangure. Nkuko namaze kivuga muri ya introduction tuko turakora street quiz ya Devinet nutubazo tw'ubwenge nutubazo tubirinda kubaza udutoye nkaca ndaguha 10,000 tukunaniye urihangana nutubazo tworoshe cyane tukirundi ciwacu kandi muraza kubitora biterera ni sawa meze neza ndashima Imana amazina yawe jewe nitwa Buzubona Dieudonne. Okay Dieudonne nanje nitwa Bella Shaka journaliste wa Roy TV ndiko ndakora tubazo two mwibarabara nutubazo tubirinda kubaza udutoye nkaca ndaguha ibihumbi 10 uri tayari ndashobora kugerageza mbwise utubazo numva ko tumeze numve ko ndadutora. Sawa kibazo ca mbere umurikirane neza mfise utwoya inyuma ni ukuvuga urukoba rwanje iyo bagomba bamfungure batarantegura neza mba mfise utwoya ariko kandi indani ndabomvye kandi ndaribwa wibaza ko noba ndiki uri umukobwa jewe ko ndabihara kose nibaza ko wowe uri umukobwa. Uri umukobwa kubera umaze kuba umeze uko utu tuntu tukunda kukurya n'ukuntu uko kuntu uriko urambwira umeze numva umenga igitsina cawe kiratandukanye n'ico muhungu nico gituma nibaza yuko sinzi ko novuga mu kirundi ukuntu ico kintu ukuntu bacita nukuri je nibaza yuko igitsina ciwawe n'ico muhungu numva umenga biratandukanye nico gituma woba ukunda kumera uko rero je ikintu novuga nibaza yuko uko kuntu umeze n'utwo tuntu dukunda kukurya ukunda kuribwa nk'uko ukaguma uri kuriyagaza je nibaza yuko igitsina cawe n'ico muhungu biratandukanye sinzi ukuntu nokivuga mu kirundi ndakisigure cane gisigure rero je nibaza yuko wewe hariho igitsina c'umuhungu n'igitsina c'umukobwa sitadire ko navuze yuko bitandukanye rero je nibaza yuko ico gitsina cawe hari ikintu bita bakunda kubivuga kenshi mu kirundi biragoye gusigura kubera biratandukanye hariho ikintu bita igisu canke umurizo ukuntu bimeze urumva biratandukanye bigenda bitandukanye ntibisa anacho gituma bizoba bimeze uko. Okay ikibazo ca kabiri ukurikirana ikibazo ca kabiri naco mfise ishamba mfise amashamba ariko nta biti birimo mfise inzuzi ibiyaga ariko nta mazi arimwo wibaza ko noba ndiki ico kintu wibaza ko bari giki ndikuma rusuri imana vya bindi nyene nariko ndakubwira mbo mfise amashamba ariko atarimwo ibiti nta biti birimo muri ayo mashamba yanje mfise inzuzi ibiyaga amabahari ariko nta mazi abirimwo wibaza ko noba ndiki cyane vya bindi nyene uri umukobwa vya bindi nyene bibaza ko uri umukobwa kubera mw'ico gihe urumva sinzi kuno nsiguye naho vyo twara umwanya muremure ndashaka kubisigura vyose nkabimara mugabo bitwara umwanya muremure je no bisigura mugabo mumpaye umwanya nta nakimwe
sawa reka tugushimire turatanga inyishu mu mwanya turacabandanya na street quiz yacu ya Devinet n'utubazo t'ubwenge tubiri twonyene udutoye 10,000 biterera Ni bon. umeze neza Fresh kabisa. amazina yawe Nitwa Habonimana Jean-Marie. Jean-Marie nanje nitwa Bella Shaka journaliste wa Roy TV ndiko ndakora utubazo two mwibarabara tubiri gusa udutoye ibihumbi 10 uri tayari Niko tayari. okay ikibazo ca mbere rero ubunkurikirane neza ndaribwa ndi kintu kiribwa sivyo iyo bamaze kuntunganya bagomba batangure kumfungura banshikire mba mfise utuntu tumeze nk'utwoya inyuma kuruko aba bamaze gutangura kuntegura mba mfise utuntu tumeze nk'utwoya inyuma ariko indani usanga mba mbomvye indani ushikira indani mba mbomvye cyangwa ugasanga mfise n'amazi wibaza yuko ico kintu cyo bari gike Wapi? gerageza Papayi. papayi ikibazo kigira kabiri mfise amashamba ariko nta biti birimwo mfise ibiyaga inzuzi amabari ariko nta mazi abirimwo wibaza ko noba ndiki Subiramwo kandi. mfise amashamba ariko muri ayo mashamba nta biti birimwo mfise inzuzi ibiyaga amabahari ariko ivyo nta mazi abirimwo wibaza ko noba ndiki Wapi? gerageza Oya. gerageza imitima bigucike kweli Vuga ikindi. Ongerako ikindi kimwe. Bella Shaka street quiz turabandanya nakundi turacabandanya na street quiz yacu ya Devinet biterera amahoro amazina yawe nitwa George nanje nitwa Bella Shaka journaliste wa Roy TV ndiko ndakora utubazo two mwibarabara ni tubiri twonyene udutoye ibihumbi 10 uri tayari je ndi tayari akabazo ka mbere rero yego ndaribwa ndi kintu barya iyo bariko bantegura bagomba bamfungure haraho bagira bariko barantegura bakanshikira ku rukuba rwanje rufise utwoya hama bageze indani ku camwa nyezina harige basanga mfise amazi canke mbomvye wibaza ko noba ndiki nibaza koba uri camwa nyene cy'umubiri dukunda icamwa icahe kivuge vuge mwizina neza icamwa ko ni wewe nyene ni jewe yego bon basikoresha imvugo mbabarira amatwi namba mvuto kivuga mu izina ushaka kuvuga icamwa ca Adamu na Eva yego ne urabona amaze kukubona wewe wamba nashise kuri bwa bwami ni hajya nyene ni wewe nyene ni jewe nyene maze guhura je nawe ku mubiri ku wundi banashise kuri cacamwe naho numva ko habomvye canke humye ikibazo ca kabiri mfise amashamba ariko nta biti mfise ibiyaga inzuzi amabahari ariko nta mazi birimwo wibaza ko noba ndiki coba urico jewe ishamba riri kuri cacamwe cawe nanje nkunda cane nibaza ko cacamwa ari wewe shobora kwamura kuko igiti ni jewe najewe kugira nshike muri ca kiyaga ni wewe nyene jewe nyene okay reka rero tugushimire murakoze cyane turacabandanya na street quiz yacu ya Devinet biterero Sawa. amazina yawe Gilbert okay nanje nitwa Bella Shaka journaliste wa Roy TV ndiko ndakora street quiz bisigura utubazo two mwibarabara utubazo tubinda kubaza twonyene udutoye uzabucindiye ibihumbi 10 tukunaniye nawe azi ikibazo cyamara ikibazo nta kundi uri tayari Tayari. okay gera rero ngaha twegerane ntuntinye okay ikibazo cya mbere ugikurikirane neza ndi kintu barya ndaribwa iyo bariko barantegura bagomba bamfungure bashikira ku rukoba rwanje rufise utwoya indani banshikira indani mba mbomvye canke nkamafise amazi wibaza ko noba ndiki
ndaribwa tagafera tagafera. Mm. Ikibazo kigira kabiri, mfise amashamba ariko muri ayo mashamba nta biti birimwo, mfise ibiyaga inzuzi ariko nta mazi abirimo nyezina, wibaza ko noba ndiki? harimo amashamba inzuzi nta biti birimo mbwa harimo amazi Nta mazi arimo, nta biti nta mazi, wibaza ko noba ndiki? cyonzi cyo Gerageza cyonzi turacabandanya na street quiz yacu ya Devinet, n'utubazo tubwenge, utubazo tubiri gusa dutoye ibihumbi 10 biterera. Sawa. Umeze neza? Yego. Amazina yawe? Ubwimana Felix. Felix Duzakaje kagusarisha. Ubwimana Felix. Okay, Felix. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Nitwa twazo nyene tworoshe tubiri udutoye ibihumbi 10. Uri tayari? Nditego gutora. Ikibazo cya mbere. Ndi kintu barya, ndaribwa, sivyo? Iyo bariko barantegura, hari ukuntu bantegura bagashika ku rukoba rwanje rufise utwoya. Dufise tumeze nk'utwoya. Rero bageze ku camwa nyezina bafungura, hari igihe basanga mfise amazi canke mbomvye. Wibaza ko noba ndiki? Ndi kintu barya, wibaza ko noba ndiki? Ikiribwa. Shitwa gute? Kirimo amazi. Hariho nk'ivoka usanga irimo amazi. Ivoka? Cyangwa itomati. Tomati. Ikibazo kigira kabiri. Mfise amashamba ariko nta biti birimwo. Mfise inzuzi, ibiyaga, amalake, ocean ariko nta mazi abirimwo. Wibaza ko noba ndiki? Haba hakenye nk'amazi basi. Hoba hakenye nk'amazi. Kuvuga amazi aba yakamye. Sawa reka tugushimire. Turageze kuri conclusion ya street quiz yacu ya Devinet, byabibazo bibiri vy'ubwenge ubitoye nkagwa ibihumbi 10. Rero mwumvise ukuntu bishiye ngo mantange rero inyishu nyezina bari kwishura ku bibazo ne nabajije. Ikibazo ca mbere cavuga giti ndi kintu barya. Iyo bariko bantegura bashikira ku rukoba rwanje rufise utwoya. Bageze ku camwa nyezina swati hari igihe basanga mfise amazi canke mbomvye. Wibaza ko noba ndiki? Doplisi ndico barya, ico kintu wibaza yuko ari giki? Inyishu yari inazi. Inazi iyo bamaze kuyamura ko bayitegura, kijya giko kiye c'indani kiba gifise utuntu turi poili, bamaze kuyipasura swati hari gusanga harimwo amazi canke ibomvye. Kuko ni kintu barya, inyishu yari inazi. Ikibazo gira kabiri cavuga giti mfise ibiti, mfise amashamba ariko nta biti birimwo. Mfise inzuzi, ibiyaga, amabahari ariko nta mazi arimwo. Wibaza ko noba ndiki? Inyishu yari ikarata. Ikarata y'igihugu, ikarata ya kontina, ibintu nk'ivyo. Usanga hariko ati iyi ni shamba yitwa uku, iki ni kiyaga citwa uku, iyi ni ocean yitwa uku ariko nta mazi abarimo kubera iki ni karata. Inyishu rero zarizo yari Bella Shaka kuri mikoro za Roy TV. Ibibazo no musi vyabaye ingoma. Behind camera Pasi Pro coup de chapeau. Bella Shaka, Roy TV weekend. Ciao ciao. Ibutangwa muri Roy TV. Ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Icyo utarabona uterekwa no kuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza mvobisa